radio rero Isoko FM iri kumwe na FBDF ifatanije n'abafatanya bikorwa bayo yiteguriye guhimbaza isabukuru izobera kuri World Beach itariki 23 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka turimo. Iyo sabukuru rero ikaba igamije kugira ngo duhimbaze akaranga ku Burundi, twongere duteze imbere igisata c'ingenzi hano mu Burundi nkuko mu migambi y'iradio ndetse no mu migambi ya Fondation FBDF hasanzwe harimo guteza imbere ibijanye n'ingenzi mu Burundi. Turashimiye cyane abafatanya bikorwa bacu turi kumwe hano imbere, harimo Bujayi Watch Protocol basanzwe badufasha mu gutegura ibiteramo n'ibindi bikorwa, kumenyekanisha ibikorwa bisanzwe biriko birategurwa muri uno mugambi w'isabukuru Isoko Festival. Tugashimira cyane N2Tours basanzwe bakora ibikorwa bijanye no gutembereza ingenzi hano mu Burundi kugira ngo berekane ivyiza by'u Burundi, nabo bashigikiye cyane kino gikorwa. Tugashimira cyane Swigrata badandaza amatike y'indege yo kugira ngo abantu batembere hirya no hino n'abandi bafatanya bikorwa bose. Muti rero kino gikorwa giteguye gute? Iki gikorwa uburyo twagiteguye, hazoba igiteramo kidasanzwe. Igiteramo kizobera nkuko twabimenyesheje kuri World Beach itariki 23 z'ukumunani. Ico giteramo rero kikazoba citabiriwe n'abaririmbyi batandukanye, tuzogenda turamenyesha uko iminsi izogenda iregereza hamwe n'imigwi itandukanye. Muri ico giteramo kandi twiteze yuko ariho tuzoca dushimira indirimbo yabaye ya mbere mu ndirimbo zirimo ibicurarangisho ndangakaranga hano mu Burundi. Hari indirimbo zigera kuri 200 tugiye gutangaza kugira ngo zitangure guhiganwa muri iyo sabukuru nyene. Hakaba ariho tuzoca dushimira umuririmbyi wa mbere n'uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu. Mugabo kandi si ivyo gusa, nkuko twari twabikoze mu gice ca mbere c'iyi sabukuru, tuzoshimira kandi imigwi ndangakaranga. Imigwi ndangakaranga 5 iserukira intara 5 z'igihugu c'u Burundi, nayo nyene tuzoyiha ubushimwe mu ntumbero yo kugira ngo tubatere intege, kuko twasanze ari bo badufasha guteza imbere akaranga ku Burundi kandi bakadufasha guteza imbere ibijanye no gutembereza ingenzi hano mu gihugu c'u Burundi. Muri ivyo rero tuzokora kandi igikorwa cy'uko tuzogira umunsi wahariwe kugendera insamirizi Isoko FM. Insamirizi Isoko FM izugurura imiryango ku muntu wese azoba yifuza kuyigendera mu ndwi yose imbere yuko ico giteramo kizoba, hanyuma tukazokwakira abantu batandukanye n'abafatanya bikorwa bacu kugira ngo tubamenyeshe ivyo tuzoba turiko turakora. David kuva kuri Radio CDO yari yabajije akabijya muri iyi edition. Icyambere na mbere akabijya mwumvise yuko muri iyi edition twaranahinduye n'izina, nikiriziko ariko yitwa Isoko Festival. Twashatse gushiramwo innovation kandi bihure mu by'ukuri n'imigambi ndetse n'isangirizi yacu. Hanyuma ikibazo kandi nza guca ndagifatanya n'ikibazo cyabajijwe na Latifa kuri Rebe FM avuga kudushimwe n'izo ndirimbo zizoba zirimo, kuko akabijya kari mu buryo biteguye kandi kari mu buryo abaririmbyi bazoshimirwa, kubera ko umugambi w'isambirizi ndetse na Fondation FBDF ari kugira ngo duteze imbere akaranga ku Burundi kandi twongere duteze imbere ibijanye no gutembereza ingenzi tourisme. Twari twifuje yuko uyu mwaka indirimbo 200 tuzoshimira zizoba indirimbo zatowe n'abamenyesha makuru bakaranga, abamenyesha makuru b'imico kama, les journalistes culturels nibo bazodufasha mu gutora izo ndirimbo. Bazoduha liste y'indirimbo bazi neza kandi yuko zakunze nkuko zigenda zivuzwa ku maradiyo no mu binyamakuru bitandukanye. Hanyuma izo ndirimbo nizo tuzotoramo indirimbo 200 zagarutse cyane kugira ngo tuje mwihiganwa. Hanyuma mwihiganwa hazobaho jiri, ariko kandi hazobaho gutanga amanota kugira ngo tugerageze ntihagire n'umwe azovuga yuko yarenganije. Muri edition ya mbere yari yatahukana n'umuririmbyi Bface n'indirimbo yiwe yitwa Ingoma z'iwacu. Iyo edition ntiyari yashimiye abaririmbyi
bakurikira B-Face. Ariko kuri edition nshasha iki gice kigira kabiri c'isabukuru Isoko FM tuzoshimira kandi umuririmbyi wa kabiri ndetse no wa gatatu. Ubushimwe nabwo uretse yuko azohabwa agashimwe yongere ahabwe akabahasha, umuririmbyi azohabwa n'indirimbo ijanye no kugira ngo ateze imbere tourisme canke igisata c'ingenzi mu Burundi. Azoririmba indirimbo imwe yongere agende kuyifatira amasanamu mu bibanza bitandukanye vyiratiro Uburundi busanzwe bufise, nkuko umugambi wacu ari kugira ngo duteze imbere ibijanye no gutembereza ingenzi mu Burundi ndetse twerekane ibibanza vyiratiro Uburundi bufise. Rero ako nakabijya kazoba kari muri iki gice ca kabiri c'isabukuru Isoko Festival. Ikibazo ca kabiri acabajijwe na Butoyi Pascal Kazoza FM, yavuze ku butumwa ku bantu biteze kuza muri isabukuru. Ubutumwa twari twabuvuze, twifuza kwigina ivyiza vy'u Burundi n'akaranga ku Burundi biciye mu muziki, biciye mu ndirimbo kandi indirimbo z'umwimerere z'abaririmbyi bacu. Rero abantu bazoza mu misi za muzogenda mubona tugenda turatangaza abaririmbyi batandukanye bazoba bahari. Izoba ari isabukuru yo kwigina kandi n'abaririmbyi biwacu. Tuzozana abaririmbyi benshi kandi abaririmbyi bakunzwe, abaririmbyi baririmbye indirimbo mu by'ukuri zihesha icubahiro igihugu. Novuga gute, abantu biteguye kuza muri isabukuru ntitwiteze na gatonya kubamaramaza. Bazobona igiteramo c'agakura kandi si igiteramo gusa, abaririmbyi nabo bazoba bariko barahiganwa niyo migwi ndangakaranga nabo nyene niho bazoba bibereye. Muri izo ndirimbo 200 hazoba demi finale kugira ngo hasigare indirimbo 10. Mu ndirimbo 10 rero zizoba zisigaye niho hazova indirimbo 3 tuzoba twatoyemo. Hanyuma imigwi ndangakaranga iserukiye intara zitandukanye izoba yatsinze nayo nyene izomanuka ibujumbura kugira ngo ifashanye natwe kwigina isabukuru. Rero bazoza ari benshi kugira ngo twigine isabukuru Isoko Festival. David yari yabajije igihe isabukuru yatangiye. Isabukuru ya mbere yari maze imyaka 2 itabaye isabukuru, igarutse ku mwaka inyuma y'umwaka ugira gatatu, ariko ntizongera gusubira guhagarara. Ico twagomba tukibamenyesha. Cyagumye ku mutima, twarumvise yuko tubafitiye ideni, kuko abaririmbyi baririmba indirimbo ndangakaranga cyangwa indirimbo zirimo ibicurangisho ndangakaranga kenshi abo baririmbyi ntibibukwa. Ni indirimbo uzosanga zigiye ku mbuga, si indirimbo zigugwa cyane, mugabo baba bafashije igihugu kumenyekanisha ivyiza vyacu, kumenyekanisha n'imico n'akaranga z'igihugu. Rero twifuza ko tuguma tubatera intege kandi abafatanya bikorwa bacu n'abandi bazoza bazobidufashamo kugira ngo iyi sabukuru ntizongere guhagarara. Hari ikindi mwavuze kubijanye n'uturusho uzoba yatsindiye inganwa azohabwa nko gukora indirimbo n'amasanamu, akayikorera n'amasanamu mu bibanza ndangakaranga. Mbega ivyo bibanza niwazo vyihitiramo canke azohitirwamo namwe canke azokorera ku bibanza ndangakaranga byose bimwe? Murakoze. Ibibanza ndangakaranga azogenderamwo tuzobihitamwo turi kumwe n'uwo muririmbyi nyene bivanye kandi n'indirimbo azoba yasohoye kugira ngo izohure mu by'ukuri n'icerekezo ci festival. Uwo kuri Beach Up TV yabajije akunguko kuri Radio Isoko FM ndetse no kugwaruka. Radio Isoko FM ni radio communautaire. Radio communautaire canke ni insamirizi y'abanyagihugu. Akunguko ka mbere nuko insamirizi izobiri kirafasha mu migambi yihaye. Ikinza kugifatanya n'umwe yabazihangiro ndetse n'intumbero. Insamirizi rafise imigambi isanzwe igomba gushikako. Muri iyo migambi harimo guteza imbere akaranga ku Burundi ndetse no guteza imbere ibijanye no gutembereza ingenzi n'igisata c'ubutunzi. Muri ivyo rero turifuza yuko dushimira abariko babidufashamo, abo nabo n'abaririmbyi n'abanyamuziki n'imigwi ndangakaranga isanzwe idashigikirwa bikwiye hano mu gihugu cy'u Burundi, na cyane cyane mu bijanye n'ibiteramo ndetse no gutanga ubushimwe. Akunguko rero kuri twebwe nuko ubwa mbere na mbere
tuzoba turiko turakora ico twahamagariwe, ico twategerezwa, kuko iyi sabukuru isanzwe iri mu migambi y'insamirizi Isoko FM ndetse na Fondation FBDF. Rero kugira ngo uwo mugambi tuwushikeko, twebwe tuzoba dushikije ico twategerezwa gushitsa. Hanyuma kugwaruka, tugomba yuko iyi sabukuru izobera akarorero, yerekane abanyempano canke abaririmbye n'imigwi ndangakaranga itandukanye nabo batera intege abandi. Burya niyabona yuko vya bintu ahora akora bijanye n'akaranga bishobora kugira aho bimushikanye bikamuhesha agashimwe canke akaronka kumbure n'abandi bantu bashobora kuza gushigikira ibikorwa vyiwe, bizotera intege abandi bariko barakora. Kuko ntitwifuza yuko akaranga k'iwacu kibagiranwa mu ndirimbo abaririmbyi b'abarundi basohora. Twifuza yuko ahubwo abaririmbyi b'abarundi bashiramwe akaranga cyane. Rero kugwaruka turifuza yuko ruzobona neza yuko guteza imbere akaranga k'iwacu ndetse no guhayagiza ibibanza vy'iratiro vy'u Burundi ari ikintu ngirakamaro kandi gishigikirwa cyane. Muri ico gihe rero hazoza abafatanya bikorwa bacu, kandi ndizera neza yuko hatazobura n'abandi bazoza gushigikira izo mpano tuzoba twerekanye biciye muri iyi sabukuru. Kira noneho turiko dukorana n'abantu basanzwe bakorera muri ico gisata. Sinzi ko mwavyumvise neza. Abafatanya bikorwa dufise muri uyu mwanya, hari Fondation FBDF ariyo isanzwe yarashinze radio. Hariho Bujayi Wacu Protocole basanzwe bakora mu bijanye no kwakira ingenzi. Bategure ibiteramo, bategure ivyo kugira ngo iyo wateguye igiteramo canke urubanza abantu baze gusanga ibintu bimeze neza. Nico gisata nyene twashatse yuko duteza imbere. Turi kumwe kandi na N2Waz batembereza abantu hirya no hino mu gihugu. Tukaba turi kumwe na Swigrata bagurisha amatike y'indege ku bantu bifuza kuza mu Burundi canke bifuza kuva mu Burundi. Rero murumva ivyo vyonyene birasigura ingene umutima wacu uri ku guteza imbere ico gisata. Hariho n'ikindi yabajije ngo mbega turiko dukora gute kugira ngo umuririmbyi tuzoba duhaye agashimwe ntazohave aca yibagiranwa. Twebwe ico tugomba gukora nuko uwo muririmbyi tumutera intege, kandi nuko tumuha tumuteza imbere biciye kuri radio, biciye ku nsamirizi Isoko FM, tukamuha umwaka wose turiko tumufasha kuvuza ibikorwa vyiwe, kumuha umwanya mu biganiro bitandukanye no mu kumushigikira muri iyo ndirimbo azoba ari karakora ndetse no kuyimenyekanisha. Twifuza yuko umuririmbyi tuzoba dufashije azoba umuririmbyi mu by'ukuri atazokwigera yibagirana, kandi ntarinze kuyirata cyane. Umuririmbyi twafashije ubwa mbere Bface ntiyazima. Rero twebwe ivyo byo kuzima ntibituraba, kubera ko n'uwo twafashije ubwa mbere yarateye imbere, n'uwa kabiri rero azotera imbere kandi cyane. Ikindi yabajije yavuze ngo ibibazo twifuza gukemura mu gutegura iyi sabukuru. Ibibazo twifuza gukemura nibaza yuko mpejeje kubivuga. Icambere nambere nuko duteza imbere akaranga k'iwacu kandi dushigikira n'abanyamuziki, imigwi ndangakaranga itandukanye muri iki gikorwa. Brice Umuco yabajije ati mbega kuki abakina amareresi bobo mwabibagiye? Twebwe turakoze kino gikorwa kandi tugikoze mu bushobozi dushoboye. Twifuza yuko uko tuzobandanya dutegura kino gikorwa n'ibindi bisata bizoshikirwa. Twebwe twifuza yuko dushimira n'abasanzwe batembereza ingenzi canke abo bose bakora mu gisata cyo kumenyekanisha karanga n'ibibanza vy'iratiro mu Burundi. Tuzogera ahantu bose tuje tubashimira, ariko tuzoba turi kumwe na bamwe muri aba bafatanya bikorwa basanzwe bakora muri ico gisata kugira ngo badufashe n'ubundi gushigikira abasanzwe bateza imbere kino gisata. Rero ibibazo twebwe twifuza gukemura ni byinshi, mugani two bikemurira rimwe. Nabo twifuza gushimira ni benshi, ariko nitwobashimira rimwe mu bushobozi dufise duhereye kuri aba nibo tugezeko. Ariko turiteze neza yuko tuzobandanya twongeramo n'abandi. Kagwiza kuri insamirizi Isoko FM yabajije ibizokwisungwa mu kugira ngo hatogwe imigwi. Hariho n'abandi babajije kino kibazo kugira ngo ngire ko ndabishuye bose. Navuze yuko izi ndirimbo zizotogwa n'imigwi bizotogwa n'abamenyesha makuru b'imico kama.
les journalistes culturels bazoba bari ku masamirizi atandukanye no ku binyamakuru bitandukanye. Aba rero nibo bazodufasha kugira ngo batore indirimbo zavugije cyane uyu mwaka, indirimbo zakunzwe cyane uyu mwaka, mugabo indirimbo zijanye n'akaranga ku Burundi, ni indirimbo tradi moderne n'indirimbo traditionnelle. Nitije ururimi rw'igifaransa kuko umengo niho muza kuvyumva cyane. Tuzaturiko dushimira imigwi ndangakaranga hamwe n'indirimbo traditionnelle canke tradi moderne. Rero abamenyesha makuru bazodufasha gutora izo ndirimbo 200. Nibaza yuko ndiko ndishura n'abandi babajije kuri iki kibazo, ariko kandi hazoba hariho jiri izoba igizwe n'abantu batandukanye bazodufasha kugira ngo bongere nabo baha amanota izi ndirimbo zizoba ziriko zirahigana. Ikindi tuzoshiramwo n'amajwi y'abakunzi babo bazoza baratora izi ndirimbo kugira ngo abaziha amanota zihiganwe. Hanyuma ngira ko nishura nico wabajije kubijanye na demi finale hamwe na finale ngo ahizobera cyangwa ko bizogenda. Jiri izodufasha kugira ngo irabe indirimbo zashikanye amanota yo kugira ngo zigere muri finale. Demi finale rero ntizobera handi, demi finale izobera kuri radio, hanyuma tuzobitangaza indirimbo zashitseyo. Demi finale n'amajwi zizoba zageze muri finale 10 rero zizogera muri finale. Abatatu nibo bazoshimirwa, ariko abo bandi ari kibazo kindi cyabajijwe yuko ngo tuzofasha uwo kuri Classic FM niwe yabajije ngo abandi bazohava babona yuko umengo twabakumiriye. Abo baririmbyi batatu twatanguye dushimira umwe, ubu twongeye ko abandi babiri. Hanyuma abo bandi nabo muri iki gihe tugiye gutangaza izo ndirimbo, tugiye gutangura izo ndirimbo kuziha promotion ikwiye, nabo baririmbyi kuba promotion ikwiye kunsamirize kugira ngo indirimbo zabo nabo zimenyekane. Bashobora kutazoronka agashimwe muri abo batatu ba mbere, ariko icyo bazoba baronse kumenyekana bivanye no kunyene tuzoba turiko turateza imbere izi ndirimbo biciye ku nsamirizi yacu. Kandi hariho n'insamirizi zitandukanye n'ibinyamakuru tuzokorana kugira ngo bidufashe kuziteza imbere.